Ndabaramukije mwese, ndabaramukije amahoro, murakomeye. Nimwaba mukomeye Imana ishimwe, ariko kandi n'uwo ari mu bibazo, uwoba afise ubugwayi, canke n'ibindi bintu byose vyoba bimumereye nabi, nawe nyene ndamusabiye kwihangana, kuko twese dutegerezwa gufatana mu ntoke kugira ngo twese tuzamurane, twese dushobore gufashanya. Rero nk'uko mumenyereye iri jwi ni Jane wongeye kugaruka mbavugisha, nongera kandi kubifuriza amahoro muri vyose. Twongeye kugaruka kwiga za nzira twiyemeje kwiga kugira twigire hamwe twese zo kugira ngo turabe ico twokora kugira ngo tugire ubuzima buzima, tugire ubuzima bufise intumbero, kandi tugire ubuzima butera buja imbere ntidutere dusubira inyuma. Twibukiranije yuko twavuze ko ubuzima bugizwe n'ibice byinshi bitandukanye, hariho ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bwo mu byiyumviro, ubuzima bwo mu by'impwemu, kandi tukibuka neza ko impwemu twavuze ko atari ibintu byo gusenga gusa, ahubwo hariho n'ibintu byose wokora kugira ngo wumve umerewe neza mu mutwe, wumve umerewe neza mu byiyumviro byawe, wumve kandi urushijeho kuba mu mahoro mu mutima wawe. Hanyuma twavuze no mu kibano, ku buzima bw'ikibano nabwo dutegerezwa kubwitaho kugira ngo umuntu akore ibishoboka byose abo bari kumwe babane neza, kuko twasanze iyo uri kubana nabi n'abantu bari kukumerera nabi nawe uri kubamerera nabi, twarabyumvikanye neza yuko ubuzima bw'umubiri n'ubwo mu mutima n'ubw'ibyiyumviro bw'impwemu bwose buca bwononekara. None rero dutegerezwa gukora ibyo dushoboka byose, ibyo dushoboye mu nguvu zose dufise kugira ngo dutere imbere, kugira ngo tugire ubuzima buzima. Ubushize twavuze inzira ya 10, inzira yavuga ngo kora ibyo ushoboye byose ubandanye ube muzima mu mubiri, mu mutima no mu byiyumviro. Nk'uko twabivuganye, twavuze ko umuntu wese agiye kuraba akagerageza kwita ku mubiri wiwe, ku bugingo bwiwe, ku byiyumviro byiwe, agakora ibyo ashoboye mu gatondo, ku murango no ku mugoroba, agasubiramo ibyo yasanze yakoze nabi akabisubiramo akihanura, ibyo ategerezwa kureka akabireka, hanyuma ibyo ategerezwa kubandanya nabyo nyine akabibandanya kugira ngo agire ubuzima bwiza. Rero uno musi reka twige ku nzira ya 11 ivuga ati kora ibishoboka byose ukomeze kuronka amahoro, ukomeze kwirinda ikintu cyose cyo gutwara amahoro mu mutima wawe. Kora ibishoboka byose ukore ahantu aho uzoza wiherera, hanyuma akaba ariho uronderera ingufu zawe, akaba ariho wiherera kugira ngo wongere inkomezo z'umutima, akaba ariho wiherera kugira ngo kuri bibi mu mutima wawe, kuri byiyumviro bibi uhave wongerejwe ingufu. Ni ukuvuga hari ukuntu umuntu ashobora gukora ahantu, hashobora kuba mu nzu abamo, hashobora kuba mu cumba, hashobora kuba hanze, hashobora kuba ahantu munsi y'igiti, hashobora kuba ahantu aho ariho hose wowe nyene uhisemo uvuga ati ahantu hazoba hatuje kure y'induru y'abantu, ahantu ushobora kwiherera ukumva ijwi ryo mu mutima wawe. Ni ukuvuga ibi bishobora kumera nk'ibyo abantu bakunda kuvuga byitwa meditation, aho abantu bavuga ngo baragenda bakicara ngo bakumva ijwi, bakumva akayaga keza, ngo bakababaza ati uri kubona iki n'amaso yawe, ukibaza ati mu gutwi kwawe uri kumva iki, ni ibiki bivuga impande yawe, akavuga ati funga amaso urabe mu kurabishije amaso y'umutima. Ariko cane cane ico tuvuga ni wewe nyene utegerezwa kwicara ukihitiramo, ntabwo ari no kubwira ngo numara kwicara ngo uzokora iki. Ushobora no kubikora uryamye, ushobora kubikora uhagaze, ico mvuga gusa no kurondera ahantu, aho hantu ukahategura neza, akaba ari uzoza wiherera igihe ubishoboye uko ariko kose. Ibi bizogufasha kuja kure y'ibibazo byinshi byo gutwara umutwe bikagutesha umutwe, bizogufasha kandi kugabanya ishavu ryoba ryari ritewe n'ikibazo wowe uhuye nacyo muri ako kanya. Ugeze aho hantu hazoba hari ahantu hashobora gutuma wongerezwa amahoro mu mutima wawe. Ushobora kuhategura ugashira nko ibintu wanditse ku rupapuro nimba ubishoboye, hariho abantu bashobora gufata nko mu cumba akahategura, nimba akunda amashurwe akahategura amashurwe, nimba akunda uturirimbo akaba yakoze liste y'indirimbo ashobora kumviriza igihe yababaye zikamwongereza umunezero, nimba arabasenga ashobora kuja ahantu yiherereye agasenga kumva ijwi ry'Imana yiwe, nimba ari umuntu ukunda kumviriza ibindi bintu ibyo ari byo byose, ugiye ahantu hihereye ugacece kukumviriza ijwi ryo mu mutima uzoryumva, hanyuma rikongorere rikubwira ati yamara ibi hindura, yamara ibi komeza, yamara ibi ongereza. Ibyo rero nibyo dukeneye gukora. Hari igihe tuvuge dufase nk'akarorero nk'umuntu ari muhira, abo babana bakaba bamuteye nk'ishavu, bagashwana nko ku bintu bitandukanye kuko birabaho tukiri muri iyi si. Hanyuma rero biragusaba ufata akanya ugende hantu hawe, uhicare utuze canke uryame, hanyuma wumve ijwi ryo mu mutima
riragufasha kugira ngo ugabanye rya shavu, kuko urabona iyo umuntu ashavuye mu mutwe hariho ibintu bihinduka. Hari n'igihe umuntu ashavura kumva yotukana, kumva yarwana, kumva yogira ukunuku, ariko ibyo rero dushaka kubikuraho. Igihe wumvise ibintu bikubabaje, ibintu biguteye ishavu, igihe wumvise ibintu biguhangayishije, igihe wumvise umutima wawe udatuje, aho hantu uzoza ugenda uhicare wiherere, hanyuma wumve ijwi ryo mu mutima wawe, canke se wumve ijwi, abakunda kuvuga ngo ijwi ry'Imana azoryumva mu mutima, abumva ijwi ryo mu mutima ry'indani azoryumva, bizomufasha kongereza inkomezi mu bugingo bwiwe. Hanyuma rero uzohaguruka aha hantu, uzosubira mu buzima busanzwe wumva wongerewe inguvu, kandi bizogufasha. Hanyuma rero muri ibi bintu tuvuze, kugira aha hantu wiherereye uko hateguye neza, n'uwo uzomenya uko hategura, uko uzohagira n'uwo uzobimenya, hazoba ari ahantu kandi haza gutuma wisuzuma mu mutima wawe nk'uko twabivuze muri zijya nzira zindi zarangiye. Hanyuma urondere kwibaza igisubizo cy'ikibazo kivuga ngo mbe ni iki cyambujije amahoro, kuko intumbero yo kuza aha hantu kugira ngo mpave nongeye kongereza amahoro mu mutima wanje. Isuzume rero uraba ati mbe none ni iki cyambujije amahoro. Nimba umaze kukibona uhita uvuga ati ni iki nokora kugira ngo nongere gusubirana amahoro yanje. Irinda ibintu byose byo gutwara amahoro bikamara umwanya muremure mu mutwe, kuko birakononera ubuzima kandi birakononera n'umubiri. Ubuzima bw'umubiri burononekara n'ubwo mu mutwe burononekara. Niyo mpamvu rero wiherereye aha hantu uzohava uronsa inguvu. Ushoboye gusenga uzosenga, ushoboye kuririmba uzoririmba, ushoboye kwandika, ushoboye ikintu cyacu cyose ushobora gukora ukoresheje amaboko, ukoresheje ubwenge, ibyo ushobora kuraba impande yawe uzobiraba, hanyuma urushaho kongera inguvu z'umubiri, z'umutima, z'ibyiyumviro, hanyuma urushaho gutera intambwe uje imbere. Uzohaguruka aha hantu nk'uko nabivuze wongerejwe inguvu, hanyuma ubuzima bubandanye. Nuko rero mu gusoza nuvuga nti kora ibishoboka byose, urondere ahantu zose uja ukongerezwa inguvu z'umutima kugira ngo ubandanye urugendo. Uru rugendo turimo rw'ubuzima ni rurerure kandi ntawe uzi igihe ruzorangirira. Niyo mpamvu dukeneye inguvu z'umutima kandi tutegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo tuzironke. Twebwe rero dukora ibishoboka byose, ibyo dukoresha amaboko, ibyo dukoresha umubiri, ibyo dukoresha intekerezo zacu, ibintu byose twokora kugira ngo turonke inguvu. Nuko rero murondere ahantu hariho hose mwokwiherera, kangahe ku munsi, kangahe mu ndwi, kangahe mu isaha, uko ushoboye, kugira ngo wongereze inguvu, ubandanye urugendo, utere intambwe ije imbere nk'uko namwe mbivuga. Uronke inguvu z'umutima nizo zo gutuma uronka n'inguvu z'umubiri, ubandanye urugendo. Mu gatondo uronke inkomezi, ku murango uronke inkomezi zo kubandanya gukora ibikorwa byose ushinzwe, kandi ubikore neza nk'uko twabivuze. Ukore neza, ukoresha inguvu zose, ubuzima bubandanye. Murakoze cyane. Yari Jane Hatunga, mubane n'amahoro.